Shalom shalom, karibu mu kiganiro umuco w'ijambo. Izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno munsi tuganira ku vyerekeye ingene dukwiye gusaba. Rero uwumvise aya majambo umengo ni bisanzwe kuko umuntu wese arasaba, kandi benshi bazi yuko gusenga bisigura gusaba. Ariko nashaka dutahure ko gusenga ntisigura gusaba, ari gusenga nuko n'imigenderanire ugira n'Imana. Rero kubera ko benshi bibaza ko gusenga ari gusaba, nuko dufise ibibazo tukaza imbere y'Imana kugira Imana itwishure ku bibazo dufise. Mu Giswahili gusenga bavuga kuomba, kuvuga gusaba, ariko nashaka tutahure ko gusenga si gusaba gusa, gusenga ni gusabana n'Imana, kugira imigenderanire n'Imana. Rero no munsi tuganira ikintu gikomeye, ucumva umengo n'akantu gatoya ni mu bisanzwe, twese turazi gusaba, ariko gusenga si gusaba, gusenga no kwegera Imana. Ni gute dukwiye gusaba? Yesu yatweretse ngene dukwiye gusaba muri Yohana 14:13-14. Twanditse mu 13. Jean 14 verset 13. Habango kandi ico muzosaba cyose mu izina ryanje. Ibintu umengo ni ibintu by'abana bagikizwa batangura, ariko umuntu wese kwifata ko ari ibintu bidasanzwe. Yesu ko aravuga ngo ico tuzosaba cyose mu izina ryiwe ngo nzogikora. Sizi ko mumva ko hariho protocole anegeze kwisha inyigisho nise protocole celeste, twavize muri Kanguka, navuze urutonde rwo mwijuru. Ugiye muri application ukandika urutonde rwo mwijuru muri recherche, iyo nyigisho uzoyibona. Nigishije urutonde rwo mwijuru uvuga yuko mwijuru hariho protocole, hari inzira dukwiye gucamwo ngo ico muzosaba cyose mu izina ryanje. Dusaba nde? Tukomeze ngo kugira ngo se ashimagizwe mu mwana. Mu Gifaransa bavuga ngo tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Rero dusaba nde? Dusaba Imana Data. Ndabivuze kubera ko ndazi ko abakristo basaba mu buryo bwinshi, basaba aberanda, basaba amazina yandi, cyangwa basaba Yesu. Ariko Yesu wenyene aratwibwiriye yuko dukwiye gusaba Imana Data. Birasa agaciro, nivyo nubwo usenga kose kwasavye kose Imana irakumva, ariko vyo byiza kubikora mu rutonde Imana ibishakamwo, ivyo nita protocole celeste, irutonde rwo mwijuru. Ngo rero ngo dusaba nde? Dusaba Imana Data. Mu izina ryande? Mu izina rya Yesu. Aha rero kuvuga mu izina rya Yesu, nabazi ko nako abakristo benshi barakunda kubivuga nk'uko umengo ni formule, ni inzira n'akantu bashiramo gusa mu guheza. Iyo usavye ikintu ugasaba, ukavuga ibyo ushaka gusaba, wamaze gushima mugasaba, hama ugacubona yuko mu kurangiza uvuga ngo mu izina rya Yesu amen. Siniko muravyumva, umuntu wese asenga avuga mu izina rya Yesu amen. Tukumva umengo ni bisanzwe kuvuga mu izina rya Yesu, niyo nzira yo gusaba, ariko byiza woronka uguhishurirwa kubera iki mu izina rya Yesu. Ani Yesu avyivugiye ubwa mbere, musabe mu izina ryanje nzobikora. Bisigura yuko udasabye mu izina rya Yesu, Yesu ntazobikora. Ivyo rero mubyumve neza ko tajije ngo nabivuga, niko two turabisoma. Ni mu izina rya Yesu nihabikora. Kugira ngo Imana Data niyihabwe icubahiro. Imana majambo, Imana Data izorekura ivyo wasavye, izobitanga, ariko ni Yesu azobikora. Kugira bikore rero ubisaba mu izina ryiwe. Mu 14 ngo nimwasaba ikintu cyose, komeye, ngo nimwagira icyo musaba cyose mu izina ryanje nzogikora. Yesu goma avuga gose ko ari we dukwiye gusaba. Nivyo byakozwe n'intumwa 17:59, urumva ko Stefano yavuze ngo mwami Yesu avuga akora asaba yuko unyakire, ariko gusaba Yesu yatweretse inzira dukwiye gucamo mu gusaba. Dusaba mu izina ryiwe kandi dusaba Data. Abatari babizi babimenye, kuko namaze kubona yuko hari abakristo benshi Data batakimuvuga. Muri zino nyigisho z'umuco w'ijambo tuzokwiga izina Data cyo isigura ko n'ikintu gikomeye. Abba tuzovyiga kuko abantu benshi ntibagiha agaciro Imana Data. Rero Yesu aratwigishije ngene dukwiye gusaba. Dusaba nde? Dusaba Data. Gute? Mu izina rya Yesu. Kweki mu izina rya Yesu. Aha niho ngerageze gusigura neza. Kweki dusaba mu izina rya Yesu. Ibintu birakomeye, ntibiraba abana bagikizo gusa, n'abakozi b'Imana, abantu bakuze bose, kuko ndabivuga ko nabonye ko harimo akajagari canke désordre. Muri Yohana 14:6, Jean 14 verset 6, mu Kirundi avuga ngo Yesu aravuga ngo ni jewe nzira, ukuri
n'ubugingo. Ibintu bitatu: inzira, ukuri n'ubugingo. Acarangiza avuga ngo nta ushika kuri data ntamujanye. Akano karakomeye. Nta muntu ashobora gushika kuri Imana data ntamujanye. Bwa mbere twavuze yuko usaba Imana data. Mbega uzoshikira Imana data gute? Mu izina rya Yesu. Ninda kujana ni Yesu akujana. Ahantu harakomeye cyane. Ni kubera iki Yesu ari afise ubwo burenganzira cyangwa ubushobozi bwo kutujana kuri data? Kubera iki? Kuko ikintu citwa icyaha kiradutandukanya n'Imana. Imana ntiyishura amasengesho y'umunyavyaha. Akanda gasubiramo. Imana ntiyishura amasengesho y'umunyavyaha. Kubera iki? Ibyaha biradutandukanya n'Imana. Ukeneye Yesu kugira amaraso yiwe kuzigame atume wumvigwa. Nani majambo, amaraso ya Yesu atuma ni nka filtre, nk'akayungiro aja hagati yawe n'Imana agatuma wumvigwa. Umva ko ari iby'agaciro gusenga mu izina rya Yesu. Udasenze mu izina rya Yesu ukagenda gusenga mu izina ryawe cyangwa ukisengera gusa ukabwira ngo Imana yanje ukaza kuyisaba ibyo usaba byose, nagenda kubwiza ukuri Imana data ntizokumva amasengesho yawe niwagenda ku giti cyawe. Ariko niwagenda mu izina rya Yesu Imana data izokumvira kandi bijyanye n'ubushake bwayo izokwemerera, ariko siyo izobikora, ni Yesu azobikora. Yavuze icyo muzasaba cyose data mu izina ryanje nzogikora kugira data ahabwe icubahiro. Yohana 14:6 twabusomye, ariko ngenda bereke igituma ibyaha bizutandukana n'Imana. Yesaya 59:2, Esayi 59:2 havuga ngo ariko ibigabitanyo byanyu nivyo byabatandukanije n'Imana yanyu, kandi ibyaha byanyu nivyo byabakingiriye mu nyonga hayo, bituma yanka no kumva. Akantu karakomeye mu Gifaransa avuga ngo ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ibyaha byanyu nivyo bihisha, bituma Imana itashobora kubabona, ngo elle empêche de vous écouter, bigatuma Imana itatwumva. Ubundi Imana yekutwumva ariko nitwumva kubera ibyaha. Rero ahantu harakomeye, kuko nimba usenga ukavuga ati ndagiye gusenga Imana yanje, ndisengeye ndasavye ibi nibi, nubwo uri umwana mwiza gute, nubwo ukunda Imana gute, nubwo wisonzesheje gute, Imana ni kumva utagiye mu izina rya Yesu. Kandi usaba data, kuko hari abadasaba data, hari abasaba marayika, hari abasaba bera, hari abasaba bagasaba Yesu, hari abavuga ati je nisabira Yesu wenyene. Ariko Yesu wenyene ubwiwe yakubwiye ko azobikora, ariko gusaba, munyumvirize, Yesu agusaba ko wewe wosaba data mu izina ryiwe hanyuma aca bikora. Ibi ni bisukura ko tutemera ko Yesu ari Imana. Ubumana bwa Yesu turabwemera. Muri we harimo ubumana bwose, niko hanengesera ubumana bwose, niko ijambo ry'Imana rivuga. Arafise ubushobozi bw'Imana, rero ivyo ntitwabihakanye, ariko tuko turakurikiza urutonde wenyene yashizeho. Nimba ushaka Imana data ikumva, nimba ushaka ko amasengesho yawe yumvigwa, nimba ushaka ko imitwaro yawe yishurwa, kurikiza urutonde Yesu wenyene ubwiwe yashizeho. Mu Baheburayo 10 ngomba kwereka igituma dusenga mu izina rya Yesu. Agaciro kwereka Yesu ariyo nzira yonyene. Wenyene avuze ngo nta ushika kuri data ntamujanye. Mana majambo, amasengesho yose uzosenga ugasaba ntazoshikira Imana data adaciye kuri Yesu. Kubera iki? Abaheburayo 10:19, Hébreux 10:19 havuga ngo iki mu Kirundi? Kasome mu Kirundi, nuko bene data ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu. Je muri Bibiliya yanje nsurinya ahantu handitse ngo n'amaraso ya Yesu. Kugira shikira ahera cyane na ahantu hari ubwiza bw'Imana, haba ari isandugu y'isezerano. Rero ahera cyane niho dukenera. Imana iravyagiye ku ntebe yayo kugira ushobore gushikira Imana data ahiri. Ahantu ikintu kigushika naho ni iki? Amaraso ya Yesu. Murongo wa 20 ngo duciye mu nzira yadutoboreye nsha. Ndakunda akajambo mu Kirundi ngo gutobora. Yadutoboreye inzira nsha iri n'ubugingo. Aha nashaka kuvuga yuko Imana yadutoboreye inzira nsha. Hariho une nouvelle route. Iyo nzira nsha tujana he? Tujana imbere y'intebe y'Imana data.
nicyo gituma hano nshaka ndabaheretse umurongo kugira dutahure neza igituma dukwiye gusenga mu izina rya Yesu. Kubera iki? Kubera igikorwa yakoze ku musaraba, ajya amaraso ya Yesu ngo niyo yadutoboreye inzira yatumye dushobora gushikira Imana. Ibi biraba umuntu wese n'umukozi w'Imana ko aranyubiriza, amasengesho usenga Imana irayumva, ariko bikeneye ko iyumva uciye mu izina rya Yesu. Udaciye mu izina rya Yesu ugasenga gusa kugira wisengere, Imana nikumva ko utaciye mu nzira yo nyene yakubwiye. Ibintu bisa n'ivyoroshe ariko birimo ubushobozi. By'ukuri birimo ubushobozi. Nuvuga ko by'ukuri ko muhemu Imana ko aransunika kukubwira yuko aya majambo akomeye. Tuko tuvuga ibyake gusaba. Usaba mu izina rya Yesu. Usaba nde? Aha rero ndiko nasubira inyuma gatoya. Usaba nde? Usaba Imana Data. Ndabisuramwo, usaba Imana Data. Avyemeye Data si wabikora, aravyemera muga si wabikora. Uko usaba umwana, Imana irabukwemereye, ariko si Imana ibikora, ni Yesu abikora. Nuko utahura neza igikorwa ca Yesu. Wenyene yavyivugiye ngo ndimusabe Data, jewe nzobikora. Ntibiraba gusaba gusa, ariko no gushima. Amashimwe ntagenda kuri Yesu, ntagenda ku bamarayika, ntagenda kuberanda, kubera amashimwe agenda ku Mana Data, ariko biciye kuri Yesu. Tubibona he? Abanyefeso 5:20. Ephesiens 5:20. Havuga ngo iki? Mu Kirundi bavuga ngo Imana Data wa twese mwishimire vyose imisi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Siko muvyumva neza bakovuga ngo ushimire nde? Ushimire Imana Data. Biciye he? Mu izina ryande? Mu izina rya Yesu. Mu Gifaransa bavuga ngo rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Amashimwe yose wamutanga, ikintu cyose ushimira Imana, ariko amashimwe agende ku Mana Data, ngo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nibishasha kuri bamwe. Ariko aya majambo Paulo yandika arafise agaciro. Ndazi ko benshi mwebwe imirongo mwarayisomye, ariko nimwayiha agaciro nkuko niko ndabivuga muri kano kanya. Warasomye uyu murongo, ariko ikintu utabonye kuri uyu murongo nuko ijambo ry'Imana rikubwira ngo niwaronka imugisha, niwashaka gushima ibyo Imana yagukoreye, niwashaka gushima ku bana ufise, umugabo ufise, akazi ufise, amagara ufise, ikintu cyose ufise ugashaka gushima Imana, ijambo ry'Imana rikora kwereka ngo ayo mashimwe naduge ku Mana Data, kandi ngo mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ushobora kuvuga ngo ko namashima Yesu. Ni vyiza gushima Yesu, nta kibazo, ariko Yesu wenyine yakweretse uburyo ubikora. Yakweretse uburyo ubikora, nushime Imana Data mu izina ryiwe. Hanyuma ni wamara gushima Imana Data mu izina ryiwe, Imana Data irahabwa icubahiro muri Yesu. Saho gusa mu Banyefeso 5:20 hari n'undi murongo nashaka kubereka. Abakolosayi 3:17. Colossiens 3:17. Tucaye mu by'amashimwe nyene. Havuga ngo kandi ivyo muzokora vyose, mu majambo no mu bikorwa, ikintu cyose ukora cyose, muhore mubikora vyose mu izina ry'umwami Yesu. Mubise ivyo mukora vyose mubikore mu izina rya Yesu. Kubera iki? Kuko mu izina rya Yesu niho mwemegwa. Amasengesho yawe yemegwa asenzwe mu izina rya Yesu. Amashimwe yawe agira agaciro imbere y'Imana iyo uyadugije mu izina rya Yesu. Je nico gituma iyo ndiko nasenga nama nkunda kuvuga ati Mana sinje mu izina ryanje, nje mu izina rya Yesu. Ndashaka kumva ko nje mu izina rya Yesu, no mu mutima wanje no mu mutwe wanje, mu bwenge bwanje, kuba numva iko ndiko ndegera Imana. Je sinemewe imbere y'Imana ku giti canje, sinemewe. Je sinemewe gusenga ku giti canje, ariko nemewe gusenga mu izina rya Yesu. Suva ngo waramaze kubikora rimwe ngo warakijije ngo birakwiye. Oya, ukwiye kwa muvyibuka yuko ubikora mu izina rya Yesu. Niho amasengesho yumvigwa, niho amashimwe yawe aduga imbere y'Imana, niho bigira agaciro. Dusuye mu Bakolosayi 3:17. Kandi ngo ivyo mukora vyose mu majambo no mu kwizera, ngo muhore mubikora vyose mu izina rya Yesu. Mumvirize ibikurikira, ngo mushima Imana Data
wa twese kubw'uwo ubwonde Yesu. Mane majambo kubwa Yesu. Mu Gifaransa avuga ngo en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Mu Kirundi ngo biciye kuri Yesu, par lui nde, biciye kuri inde, biciye kuri Yesu. Rero biciye kuri Yesu ngo mutange amashimwe atagenda hariho hose, agenda ku Mana Data. Ni vyiza ko tubitahura ibi bintu, ubitahura imbere gusenga, kandi kurasenga wumve yuko ugiye gutanga amashimwe ku Mana Data. Mpwemu yera yakoze ibitangaza, marayika yakoze ibitangaza, Yesu yafashije ibitangaza biraba, ariko amashimwe aduge ku Mana Data biciye kuri Yesu. Mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu aradusengera, kandi ngo niwe muherezi mukuru wo mu Kinyarwanda ni umutambyi mukuru. Nuvuga yuko amashimwe yawe n'amasengesho yawe vyose ni Yesu abitwara imbere y'Imana Data. Ahantu harakomeye, kuko benshi bari muri desordre canke akajagari, ntibatahura neza mbega bigenda gute. Ndiko ndisabira Yesu, ndiko ndasaba umweranda, ndiko ndasaba naka, ndiko ndasaba urya basa amazina basaba. Oya, kuva uno munsi niba bitahura mpwemu Imana nayo kuvugana n'umutima wawe, uhindure ngene usaba. Ivyo rero ntibivuga gusa gusaba canke gushima, hariho uguhezagira. Mwenye Efeso gice ca mbere umurongo wa 3 havuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose, mve neza, iragahezagirwa. Abantu benshi ntibazi yuko Imana dukwiye kuyihezagira. Mbega Imana ko dushaka kuduhezagira gute? Dushaka kuyihezagira ni gute? Dushaka guhezagira Imana. Imana uyihezagira mu kuyumvira, mu kuyihimbaza, mu kuyitazira, mu gutanga amashimwe. Uzomenye kuko urahezagira Imana. Uburyo bwiza bwo guhezagirwa ni ukumenya guhezagira Imana. Rero mu Gifaransa bavuga ngo béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mu Kirundi ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa. Ngo yaduhezagiranye imihezagiro yose y'impwemu ahantu ho mwijuru muri Kristo. Aha kantu rero nashaka ko tukumva ko tukwiye guhezagira Imana muri Yesu Kristo. Ariko iyo Mana bavuze ninde? Imana Data. Wabyumvise ko yavuze ngo ari yose. Béni soit Dieu le Père. Le Père. Data. Duhezagire Imana Data. Hari abantu ndazi ko ari bishasha mutaramuvyitaho. Kubera iki? Wakuze wumva gutya ikintu cyose urasaba Yesu, ikindi urasaba mpwemu yera, ikindi urasaba umweranda, cyangwa urasaba naka, cyangwa amazina muri Bibiliya. Nukwiye gusaba irindi zina, ukwiye gusaba Data wenyene. Data ni usaba, kandi usaba mu nzira yo yose. Hariho protocol, hariho inzira. Yesu avuze ngo nta muntu ashika numwe kuri Data. Nta muntu ashobora gushikana umutwaro wiwe ntamujanye. Kubera iki? Ni umuherezi mukuru cyangwa umutambyi mukuru. Ahantu harakomeye. Umaze guhitahura ibi, amasengesho yawe uzobuze ko ari mu nzira yo. Kini gikomeye cyane mashaka kurangiriza ko ni umurongo wo muri Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo 14. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 14. Havuga ngo kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwoba dufise kuri yo, nuko iyo dusavye ikintu cyose dusaba gihwanye n'ivyigomba itwumva. Mu Gifaransa bavuga ngo nous avons auprès de lui cette assurance, turemezwa tudakekeranya, que si nous demandons quelque chose, ikintu cyose tuzosaba selon sa volonté, gihwanye n'ubushake bwiwe, il nous écoute, aratwumviriza. Ndakunze mu Gifaransa bavuze ngo aratwumviriza. Mu Kirundi bavuze ngo aratwumva. Imana iratwumva. Ariko neza ko mu Gifaransa n'abavuze neza bavuga ngo iratwumviriza, kuko il nous écoute. Nagenda bwire ko hari amasengesho ushobora gusenga. Aha rero ndakubwiza ukuri, ushobora kutabikunda. Hari amasengesho ushobora gusaba Imana, hari ibintu ushobora gusaba Imana ikavyumva, ariko ntivyumvirize. Kubera iki?
kubera bidahwanye n'ubushake bwayo. Tuvyumve yuko Imana ishaka yuko dusaba ibintu bihwanye n'ubushake bwayo. Kuko umurongo wa 15 urabisigura neza. Kandi iyo tuzi yuko yumva icyo tuyisavye cyose, canke yumviriza icyo tuyisavye cyose, bitumenyesha yuko duhawe icyo twayisavye. Mu Gifaransa bavuga ngo si nous savons qui nous écoute, tuzi ko ikora twumviriza quelque chose que nous demandions, icyo dusavye cyose gihwanye n'ivyo ishaka, nous savons que nous possédons, turazi ko twamaze kuronka la chose que nous lui avons demandé. Icyo kintu twamaze kuyisaba twamaze kukironka. Aha rero harakomeye, kuko ikintu cyose usavye Imana uzi ko gihwanye n'ubushake bwayo, urazi ko wamaze kukironka. Aha rero harakomeye, kuko abantu benshi twavuze ko inyigisho ari ingende dukwiye gusaba. Ikibazo ndakubaza rero, mbega iyo uriko urasaba wabanje kwiyumvira ko ari ubushake bw'Imana? Hari ibintu ushaka kumenya ko ari ubushake bw'Imana utarinze no kubaza Imana ati mbega urashaka ko nkora iki canke iki, kuko urazi neza ijambo ry'Imana. Akarorero, urashaka ko ushaka kuvoyaja uri muri Afrika, ugashaka kuja i Buraya, ukarondera visa, ugasaba Imana iguhe visa yo kugenda i Buraya kubera ushaka gutera imbere, ushaka kwiga, hari ikintu ushaka gushikako. Ariko nuzi umugambi w'Imana kuri kazoza yawe. Ushaka kuvuga uti ndashaka kugenda i Buraya, ndashaka kugenda mu Bufaransa, ndashaka kugenda muri Canada, ndashaka kugenda muri Amerika, ndashaka kugenda muri Australia. Mana, ndagiye gusenga kugira umfashe ndonke visa, ndonke uburyo ngende kwiga muri Australia canke Canada canke Amerika canke i Buraya. Hamwe Imana itobishaka kugenda muri Canada naho, ikabigufitiye umugambi ahandi mu kindi gihugu canke mu gihugu cawe aho nyene uri. Mbega numva yuko uzobikora senga ibintu binyuranye n'ivyo Imana ishaka. Kujya Yesu yasenze avuga ngo ndashaka ino gikombe kindengane, ariko nibi uko nshaka, ariko bibi uko ushaka. Nje gituma ngaho batubwiye ngo iyo dusenze dusaba ikintu tuzi ko gihwanye n'ubugombe bw'Imana cyangwa ubushake bw'Imana, turazi ko Imana yatwumvirije. Umurongo 15 avuga ati yero nimba yatwumvirije twamaze kuronka icyo twasabye. Aha nibavuze ngo tuzokironka, twamaze kukironka, ariko ntibisigura ko wagikozeko, wamaze kukironka mu kwizera. Hari ibintu utarinze kubaza Imana kuko urazi neza ko ari ubushake bwayo. Akarero nk'uko ushaka gukira ingwara, urafite ingwara ikubaza mu mubiri, byanse kukira, bimeze nabi, nukene kuja imbere y'Imana ibaze ati Imana, mbega urashaka ko nkira? Wibutse isezerano ry'Imana avuga yuko mishishago ya Yesu kwaronse gukira, ntibikeneye kubaza Imana ko ishaka gukira, kuko urazi neza aho ihagaze. Nimbuza ihagaze rero, uca usenga uzi neza ko ari ubushake bwayo kukira. Uri umukobwa urashaka kugura mariage, urumva ko wipfuza kuba umuvyeyi, urifuza ko ushaka kuvyara, urashaka kuronka umugabo, n'umubiri wawe urumva ko ushaka umugabo. Kandi ivyo byose iko kubishaka, iyo envie kubishaka, si wowe wabyiremeye, wabisanze ngaho, ni Imana yabishyize muri wewe. Ivyo biragaragara neza ko ari ubushake bw'Imana yuko wubaka, ko ari ubushake bw'Imana ko uronka abana. Ivyo ni ukeneye kubaza Imana ko ari ubushake bwayo cyangwa atari ubushake bwayo. Urabisengera nk'uko twabibonye mu izina rya Yesu, bisaba data mu izina rya Yesu, ukabuzi ko Imana yakumvirije. Nimba yakumvirije, wamaze kuronka umwana, wamaze kuronka iyo gukira ingwara, wamaze kuronka iyo mariage, kuko urazi neza ko ari ubushake bw'Imana. Ariko ibindi bitajanye n'amasezerano y'Imana ari muri Bibiliya, ni vyiza ko ubaza Imana ivyishaka. Nk'akarero uko urasengera mariage, ukavuga uti ndakunda uriya mukobwa, ukaja gusenga kugira isaba Imana uriya mukobwa cyangwa uriya mugabo abe umugabo wawe. Nukwiye kubwira Imana ko kwisonzesha no kwinginga kugira Imana ishitse ivyo wewe wifuza. Kuko ushaka kuri kurarondera uriya musore, Imana ikaba yaguteguriye umusore ari hariya, wowe ukondera uri hariya, ariko umusore ari hariya. Rero ivyo byose bisaba ko utahura yuko hari umugambi Imana igufitiye, hama ukabisaba bihwanye n'ivyo ishaka. Aho rero niho wemezwa ko Imana ikura kumviriza. Kuko nimba ijambo ry'Imana tubwiye ngo nitwasaba ibintu bihwanye n'ubushake bwayo, iratwumviriza. Bisigura iki? Bisigura ko niwarondera ibintu binyuranye n'ubushake bw'Imana, Imana ikumviriza. Bimaze iki? Kwinginga cyangwa kwisonzesha cyangwa gutitiriza kandi bidahwanye n'ubushake bw'Imana. Rero umuntu afise ubwenge, ikintu cya mbere urondera si ukurondera ko Imana kwishura, ni ukurondera aho Imana ihagaze. Ndagisubiramo,
ikintu cya mbere ukwiye kurondera mu masengesho si ukurondera ko Imana ikwishura, ahubwo ukeneye kurondera aho Imana ihagaze. Mbega ihagaze he? Nimba ishaka kubikora, bisengere rero, kuko irindire kubisengera, kuko ari ibintu bitazopfa bibaye mu buzima bwawe ko udasenga. Ariko nuwasenga, ivy'Imana yateguye mu ijuru bizoza. Ariko ikintu gikomeye mu byo navuze vyose, utahure uzosaba imbere y'ukwanza gusaba. Usaba nde? Ushaka kugira voyage, ushaka kugira urugendo, mbega Imana yabishaka. Ikintu nashaka kumenyesha nuko abantu benshi, abakristo benshi bako barasenga, basaba Imana, nuko babwira ngo saba data, barasaba data kumbure, ariko basaba kenshi bihwanye n'ivyifuzo by'imibiri yabo, ivyo kamere yawe ikunda, ivyo ushaka, ibikunezereza wewe. Ntiwiyumvira ko binezereza indiho. Nimba ndiho atabishaka, bireke. Jewe ari ibintu byinshi nahevye, kamere ishaka, umubiri wanje washaka, ariko maze gutahura ko atari ubushake bw'Imana, ndabiheba. Kuko jewe ikintu nahisemwo, niko nasenga, ndashaka guhimbara ndiho muri vyose. Rero mu vyo tuko turavuga vyose, ufate ibintu bikomeye. Cyambere ukwiye gufata, amasengesho yose uzosenga, ico uzosaba cose uzogisabe mu izina rya Yesu, kandi ntuzogisabe abamarayika, ntuzogisabe aberanda canke abera, ntuzogisabe mpwemu yera, uzogisabe data. Kandi uzogisaba data gute? Mu izina rya Yesu. Kwereka izina rya Yesu kuko niryo zina ryonyene ituma data akumviriza. Amaraso ya Yesu niyo yatuma yacinzira, yatoboye acinzira, atuma dushobora kwakirwa imbere y'Imana. Niwamara kwishurwa cyangwa utanga ushima, ndababwira yuko mutanga gusenga, mutangurira amashimwe gusumba kubanza gusaba. Amashimwe yose uzoshime mu izina rya Yesu, uyaduza ku Mana data. Destination, inzira aho amashimwe akwiye kugana ni imbere y'Imana data, mu izina rya Yesu. Uhezagire Imana data biciye ku Mwami Yesu. Icyanyuma gikomeye rero mukwiye tubibagira mu byo navuze vyose, mwibuke yuko kugira Imana data ikumvirize cyangwa yiteho umutwaro wawe, no gusenga ibihwanye n'ubushake bwayo. Banze wibaze ikibazo, wisuzume, wibaza ko ivyo ushaka bihwanye n'ubushake bw'Imana. Bidahwanye n'ubushake bw'Imana, cubireka, cubivamo. Ariko bihwanye n'ubushake bw'Imana, uzozi ko yamaze kukumviriza. Ijambo ry'Imana ryavuze yuko nimba yakumvirije ivyo wasenze, nuko utabibona, nuko utarakira, nuko utaronka umugabo, nuko utaronka mariage, nuko utaronka ico kintu uko urarondera, wamaze kukironka, tu possèdes, wamaze gucakira, kuko vyose biba mu kwizera. Nizere ko rero ino nyigisho yagufashije. Ndagusabe hagira umuntu uzoyiha, kuko nawe nyene azogushimira umunsi umwe. Ndiyabishatse tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Ndiho abaheza.